Ntibikwiye gusa yuko wifuza gutunga canke wifuza gushika ku butunzi, ariko hariho ibindi bintu utegerezwa kwiga, hariho ubundi bwenge, hariho ubundi bumenyi utegerezwa kuba ufise. Muri ino video rero nifuje yuko ndakubwira intambwe zitatu ukeneye gutera kugira ngo ushobore gushika ku butunzi. Kino kintu nama ndakivuga kenshi. Twese turashobora gutunga. Aha ku isi turiko iriko ubutunzi bwose umuntu yifuza. Ugenda urabuhonyorako, ugenda urabubona, ugenda urabucako iminsi yose. Ariko iyo utaronse ubwo bwenge kugira ngo ushobore kuguruka amaso hanyuma ushobore kubibona, by'ukuri urashobora gutembera imyaka 100 canke imyaka 200 ugasanga ivyo bintu nturabibona. Hariho umutunzi yitwa Bill Gates, ni umunyamerika, ari mu batunzi ba mbere bakomeye ngaha ku isi. Yaravuze ati kuvuka uri umukene si kibazo, ariko gupfa uri umukene ni kibazo gikomeye cyane. Ibi bigarukana bya bintu narimeje kuvuga ati umuntu wese uko ari kose ahari hose yoshobora gutunga. Ndashobora gutunga, ndashobora gutunga, abantu bose barashobora gutunga. No kuvuga yuko ubutunzi buri à portée de tout le monde, umuntu wese arashobora kubushikira. Mazinda kuramutse, amahoro y'Imana, ndizeye neza yuko umeze neza, ndizeye neza yuko ivyo uri kurakora biriko biragenda neza. Jewe ni Jeff Habyarimana, nkuko vyama tugomba tuganire muri kino kiganiro. Hanyuma ukaba uri mushasha, ariko ndeka ndagusabe, ndakwisabire mu cyubahiro cawe, umanuke ngaho ufugire subscribe, amongere active na cloche de notification, uzokwame wumva ibiganiro bica ngaha. Hano twama turiko turavuga kuri business, hano twama turiko turavuga ku mafaranga, twama turiko turavuga ku bintu byose byo dufasha kugira ngo dushobore gushika kwitunga. Burya nta muntu atifuza gutunga. Abantu twese twifuza gutunga, twifuza kugira ibintu, twifuza kugendera mu modoka meza, ariko ugasanga ivyo bintu uravyifuza gusa ariko ushobora kubishikako. Kubera iki? Kubera mu buzima bwawe ntiwigeze ugira strategy kugira ngo ushobore gushika, canke ntiwigeze uvuga ati uno munsi ndatereye intambwe hanyuma ejo ntereye intambwe kugira ngo ushobore gushika hariya ku butunzi. Muri no video rero nanifuje yuko turabira hamwe intambwe zitatu. No munsi murabona yuko ndi kuri tableau, turaza kwandika, nazanye n'ikaramu kugira ngo dushobore gutahurana, kugira ngo ndavyandike hanyuma ugende ubitahuye. Rero ikintu cyambere gitangura no gushaka. Uno munsi turandika kugira ico gituma ndagusavye agasanga uriko urakurikirana kino kiganiro, ufate agakaye, ufate aho wandika, ufate ikaramu, hanyuma wandike ahantu, kuko ndizera neza yuko ivyo tugiye kubona by'ukuri bishobora kuzogufasha mu ntambwe yawe canke mu rugendo rwawe rwo gushika ku butunzi. Ikintu cyambere rero no gushaka. Ni kuvuga ikintu cyambere no gushaka, ikintu cya kabiri ni wewe, ikintu cya gatatu ni business wahisemo kuzokora kugira ngo ishobore kugushikana kwitunga wifuza gushikako. Ngiye kwisigura gatoya. Hano kugushaka, ntiwoshobora kuba ufise ugushaka konyene hanyuma ngushike kwitunga cyangwa ngushike ku butunzi, ariko hariho n'ibindi bintu bijana. Hano ngaha kuri iyi nivo yo gushaka utegereza kuba ufise ikindi no kwita indoto. Utegereza kuba ufise indoto, amareve, bya bindi umuntu ashobora kuvuga, avuga ati jewe ndafise indoto zo gushika ngaha, jewe ndafise indoto zo gushika kuri ibi. Umuntu wese, twese turafise indoto, twese turafise aho dushaka gushika mu buzima cyangwa dushaka gushitsa mu buzima bwacu. Hambavu y'indoto hariho n'ikindi kintu gikomeye cyane, no vuga yuko ico kintu gikomeye cyane, ico kintu naco cyitwa objectif. Kugira ngo ushobore gushika ku butunzi birasaba yuko ugira ugushaka, hanyuma ugushaka nako guherekezwa n'indoto z'umuntu, indoto z'umuntu aba afise kugira ngo zimushikane aho hantu. Izo ndoto rero ziba zikozwe na object canke target. Ibi bintu ntabyo twigeze twiga ku ishure kandi byari ibintu
dukeneye cyane kugira ngo umuntu ashobore gushika ku butunzi. Kumbure turacyari mu ntango, uraza kuvuga ati mbega ibyo bintu nari ndabikeneye gute cyangwa ibyo ndabikeneye gute mu buzima bwanje, ariko ndaza kugusigurira hanyuma ndaza kwereka ukuntu bifatanye. Kumbure ucyuza kubona igicapo cyose amuvuga ati by'ukuri ibi bintu ntavyo ndashira mu buzima bwanje canke ntabiriyo canke ntavyo nigeze mbona, gutyo nawe ushobore kuvyimplanta mu buzima bwawe hanyuma ushobore gushika kuri bwa butunzi. Kuko mu ntango navuze ati nta muntu n'umwe atoshobora gushika ku butunzi. Aha rero ngomba mvuge ikintu gikomeye cyane gose. Tugeze ngaha kuri wewe, nagomba ndakubwire yuko muri wewe Imana yacu, muri wewe hariho inguvu utazi, hariho inkomezi utarigera ubona. Burya reka ndakubwire gatoya, burya umuntu ni ikintu gikomeye cyane gose. Rindira ndakubwire uko wowe umeze kose, ndabizi yuko wemeranya nanje yuko waremwe n'Imana. Nukuvuga yuko uko umeze, iyo shusho ufise canke uko kuntu umeze uremye, nukuvuga yuko uri akamanyu gatoyi k'Imana. Hariho n'ikindi kintu gikomeye cyane Imana yagusizemo, kumbure udakunda gukoresha, kumbure ngo urabe ubushobozi bwacu. Burya iyo mvuze ikintu, iyo nsohoye ijambo nkavuga, iri jambo ni ikintu gikomeye cyane, iri jambo ni igikoresho gikomeye cyane. Ivyiyumviro Imana yashize muri jewe ni ibintu biri so powerful. Nukuvuga yuko mvuze ijambo ryonyine ndarivuze, ndashobora gushika kure, ndashobora kugurura imiryango. Ijambo ryonyine ndarivuze, ndashobora kwiyicira. Burya rero izo nkomezi ziri muri wewe uzikoresheje mu buryo bwiza, nukuvuga muri wewe haza ubutunzi, haza amagara meza, haza ibintu vyiza, haza ugutera imbere, haza ivyiyumviro vyiza. Izo nkomezi nyene ziri muri wewe iyo uzikoresheje mu nzira mbi, ni hahandi haza ukugwara, kumererwa nabi, ubukene, kugarizwa n'ibintu utabona ivyo ari byo, kuba ahantu. Ni cya gihe uza wumva abantu bavuga bati ngo jewe ngo barantwaye impwemu yanje, canke ngo jewe ngo barantwaye ngo inyenyeri yanje. Bajya n'abantu bapfa kuvuga gusa mugabo ntibabazi ivyo baba barimo. Ugasanga umuntu arakubise imyaka 10 mu bukene canke imyaka 20, akibaza ati mbega jewe ndi mu biki? Mugabo ugasanga bwa bushobozi buri muri we abukoresha muri vya bindi biri negative. Za nkomezi azikoresha mu kuvuga nabi abandi, azikoresha mu kuraba nabi abandi, azikoresha mu kwiyumvira nabi abandi, azikoresha ibintu biri negative. None usohoye ibintu biri negative, hanyuma ukaba ufise n'ivyiyumviro biri negative, none wibaza yuko hariho iciza coza mu buzima bw'iwawe? Nta ciza na kimwe ushobora kuronka umeze gutya. Nukuvuga yuko wama utemberera mu ngorane. Abantu benshi cyane rero usanga izi nkomezi ziba ziri muri bo bazikoresha muri inzira ya kabiri, nukuvuga inzira itameze neza. Byumvikana yuko izi nkomezi ziri muri wowe uzikoresheje mu buryo buri negative, nukuvuga amaresultat canke ibiza kuri wewe byose biba biri negative. Dusubiye inyuma gatoyi rero tugasubira kuri bimwe vya mbere, kugushaka ku ndoto n'ama objectif umuntu aba afise kugira ngo ashobore gushika ku butunzi. Abantu benshi usanga dufise indoto mbi, usanga dufise amareve mabi. Kuko iyumvire gatoyi, urashobora kuba wari ufise indoto yo kuba umwarimu. Igihe wari ukiri umwana mutoyi wari ufise indoto yo kuba umwarimu. Hanyuma uno munsi urashobora kuba uri umwarimu. Urashobora kuba uri umwarimu ahantu, haba kuri lycée canke uri umwarimu ahantu kuri école primaire. Nukuvuga yuko mu ncamake waramaze gushikana waramaze gushitsa za ndoto zawe. Ariko kubera izo ndoto
zitari indoto nziza. Nico gituma umuntu ategerezwa kugira ico bita reprogrammation du cerveau canke reprogrammation y'ivyiyumviro vyiwe vyose kugira ngo ashobore gutangura, ashobore kwinjira ubuzima bushasha. Kenshi izi ndoto rero zirashobora kuba ari indoto par défaut, ni kuvuga urashobora kuba wari yicaranye n'abandi bana ukumva bafise indoto zo kuba aba infirmier, kuba abaganga, zo kuba abantu batandukanye, hanyuma nawe ukiyumvira ikintu ugaca uvuga. Burya rero kenshi rya jambo uba wavuze ukatura ukavuga ati jewe ndifuza yuko noba umuganga, jewe ndifuza yuko noba umwigisha, niyo ryashitse, waravuze, hama uno munsi byarashitse, mugabo ugasanga uno munsi iyo ndoto yawe ntishobora kugushikana kuri bwa butunzi. Nico gituma ari nk'umuntu agiye nko mu coaching, twama tugira turafise abandi bantu twama dukorana mu bintu by'amacoaching. Kenshi na kenshi iyo uje uri mushasha hanyuma ukatubwira ubuzima bwawe cyangwa ukatubwira ibyo wifuza gushikako, kenshi birasaba yuko ugira ikintu twokwita reprogrammation ya cerveau yawe, kuko ivyo uba waramaze kumva aba ari byinshi cyane, kandi ugasanga wumvise bya bintu twavuga ngaha kuri wewe usanga biri negative, bisha bigutwara muri bya bintu biri negative. Ugeze kuri business yoshobora kugushikana kwitunga canke ku butunzi, no guhitamo business yo gutanga ama service. Nukuvuga iki? Nukuvuga gutanga service kanaka kugira ngo bashobore kuguhembera iyo service. Nukuvuga gutanga service, kubera iki umuntu yoshobora guhitamo business yo gutanga service? Nukugira ngo iyo business yo gutanga service irafise ico bita effet de levier. Bisigura yuko iyo business yawe uba wahisemo yo gutanga service ushobora gushikira amamiliyoni y'abantu mu mwanya muto cyane. Nukuvuga yuko abantu amamiliyoni urashobora kubashikira mu mwanya mutoyi cyane. Reka dutange akarorero kugira ngo ushobore kubitahura neza. Iyumvire uri mu professeur par exemple, akarorero gatoyi, uri professeur wo kuri université kanaka, dufate université Lumière de Bujumbura canke université do Kigali. Nukuvuga mw'ishure iwawe mu professeur wa université, mw'ishure iwawe ufise abanyeshure, dufate yuko wowe ufise abanyeshure 100, hari Bujumbura canke i Kigali ufise abanyeshure 100. Muravyumva yuko kubera iyo business yawe idafise ico bita effet de levier, nukuvuga ntuza gushikira amamiliyoni y'abantu en même temps. Nukuvuga umunyeshure yiga hajya mu ishure iwawe ntaza kuriha amamiliyoni kugira ngo ushobore guhembwa umushahara muniniya. Umushahara uguma ari wawe ni nyene. Kumbure umunyeshure ashobora kuba ariha ibihumbi 50 canke ibihumbi 150 kuri trimestre. Byumvikana ko baza kuguhemba bamanje kuraba aya abanyeshure baba barishe. Nukuvuga business yawe canke ico wahisemo gukora, egome sinovuga yuko kwigisha ari bibi, kwigisha n'umwuga mwiza cyane gose. Murabizi twese ko twaciye mu maboko y'abantu batwigishije, haba muri primaire, haba kuri lycée, haba no kuri université. Ariko abo bantu naho usanga baciye ubwenge kandi naho bafise ivyo batanga bikomeye cyane, usanga abo bantu by'ukuri badatunze. Kubera iki? Kubera business yabo nta effet de levier ifise. Rindira gato rero ndakubwire business ifise effet de levier. Business yo gukina umupira w'amaguru, dufate nka Cristiano Ronaldo, na karorero gatoyi cyane, gukina umupira w'amaguru, kumbure urashobora gutora ibindi. Cristiano Ronaldo ndabizi yuko benshi mu muzi ahembwa amafaranga menshi cyane. Kundwi usanga ahembwa nk'ibihumbi nk'amajana 3 canke birenga vy'amayero canke amajana 5 vy'amayero. Kubera iki? Kubera business yiwe ifise ico bita effet de levier. Reka ndakubwire ikintu kimwe, nukuvuga yuko Cristiano agiye gukina mu kibuga, hariho abantu amamiliyoni n'amamiliyoni babifuza kuraba iyo match. Ayo mamiliyoni y'abantu baba bifuza kuraba match Ronaldo aba ariko arakina, baba barisha amafaranga, haba kuri DSTV, haba kuri Canal n'abandi, baba barisha amafaranga, baba barisha abonnement. Byumvikana yuko Cristiano Ronaldo
aca yinjiza amafaranga menshi, kubera hariho abantu benshi mu isi barindiriye kuraba ya mace yiwe. Aha rero ntitwovuga amakontra hirya no hino aba afise yo kugira amapublicité n'ibiki. Ni ukuvuga yuko usanga yinjiza amafaranga menshi kubera business yahisemo. Sinzi yuko mwantahuye. Aha rero dusubiye inyuma gatoyi kugira ngo ushobore kumviriza iyo bipfira. Kenshi usanga ibintu by'amabipfira mu ndoto. Iyumvire wifuza kwinjiza amafaranga nk'imiliyoni 5, hanyuma ariko wewe uhisemwo kuba umu-employé muri business yawe ushaka gukora, uhisemwo kuba umu-employé. Ni ukuvuga employé, ni ukuvuga uhisemwo kuba umukozi. Uhisemwo kuba umukozi. Uhisemwo kuba iki? Kuba umu-employé, uhisemwo kuba umukozi. Murumva yuko ivyo bintu bitari compatible. Nico gituma kenshi usanga kubera indoto umuntu aba afise, kenshi baramurungika ahantu ugatangura kwiba. Kubera iki? Kubera usanga bya bintu za ndoto zawe zitari compatible nako kazi. Kubisanzwe iyo ubaye umukozi hanyuma ukifuza kwinjiza imiliyoni 5 ku kwezi, urumva yuko ivyo bintu bitari compatible. Ni hahandi uca usanga uriko uriba, uriko urakora amakosa. Mu bisanzwe iyo wifuza uko business yawe ikwinjiriza miliyoni 5 ku kwezi, okay, ukwinjiza miliyoni 5, ariko ugahitamwo indoto zawe zikaguhitishamo kuba umu-employé, kuba umukozi, murakibona ngaha. Ni ukuvuga ivyo bintu vyawe biba biri incompatible. Muravyumva yuko ivyo bintu, izo ndoto zawe canka objectif yawe wifuza gushika ko ya 5 millions ku kwezi, muravyumva yuko biri incompatible. Byose bitangurira mu gushaka. Byose bitangurira gushaka, ariko kenshi ugaca usanga indoto z'umuntu aba afise canke amareve y'umuntu aba afise canke yagize akiri mutoyi, ugasanga aravyishe kuko ayo mareve ari incompatible na business uba wahisemo canke na objectif uba wahisemo. Birumvikana yuko rero dusubiye inyuma gatoyi twaca tubaza ikibazo nti gute wohitamo icyo utegerezwa gukurikirana ngo ushike ku butunzi, ushike kuri ya objectif bien déterminé yawe, kugira ngo usohoke muri wa mutego w'amareve par défaut wari ufise. Murabizi yuko iyo umuntu akiri mutoyi, nabivuze, umuntu aba afise rêve par défaut. Ni ukuvuga ni rêve atari yiwawe. Burya ngomba ndakubwire ikintu gitoyi kuri aya mareve canke ku ndoto umuntu ashobora kuba afise yari akiri mutoyi. Kenshi usanga atari indoto ziwawe by'ukuri, kuko hari n'igihe ushobora kuba warize amashure ugasanga ayo mashure by'ukuri ntiwize ivyo wari wifuza wewe, mugabo kubera papa wawe ashobora kuba yaraciye muri ayo mashure canke kubera papa wawe ashobora kuba yarize ayo mashure akabona ni sawa, abayeho neza, agaca gusugumirayo, agaca kubwira ngo mwana genda wige ari amashure. Ugaca usanga ariko wowe bivanye naho wifuza gushika kuri no munsi, ugasanga ivyo bintu biri incompatible. Ugasanga by'ukuri biragufrustra, bikavuga ati mbega aya mashure nayigiki. Ni kubera iki? Ni kubera waronse indoto par défaut. Nama ndabivuga kenshi, abavyeyi bawe kenshi iyo bifuza yuko umwana atera imbere, iyo bifuza yuko umwana wabo agera kure, baramubwira ngo genda hariya ku ishure wige, uronka amanota meza, hanyuma uzoronka akazi keza, hanyuma uzoronka diplome nziza, diplome nziza, akazi keza, hanyuma umaze kuronka akazi keza, hanyuma ugakore imyaka, hanyuma ubuzima bwawe buzoba buheze. Ugasanga rero umuntu araronsa ako kazi, ariko ugasanga ubuzima bwiwe ntiyigeze abaho ubuzima yifuza. Yego urashobora kuba ufise akazi keza, ariko ugasanga karagutwaye umwanya wawe wose, ntushobora kubonana na famiye yawe, ntushobora kubonana n'abana bawe uko uvyifuza. Abana bawe kumbure nturiko urababona bariko barakura. Byumvikana yuko ako kazi kagutwaye umwanya, karakunyosha. Ni ukuvuga
ntushobora no guha education abana bawe. Akazi niko kazi imbere y'ibintu byose. Murumva yuko aho kazi kagutwara umwanya wawe wose, aho kazi by'ukuri sakazi keza. Ego murashobora kuba uri kuraronka amafaranga, mugabo none ayo mafaranga jusque quand ni ryari uzobaho ukabona yuko umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe by'ukuri agukunda? Ni ryari uzokunda abana bawe? Ni ryari uzobarira ukabwira ati bane iki nikimeze neza cyangwa ikirameze neza? Ni ryari uzobaha inzira? Uva ku kazi urushe, ushitse muhira ugasanga urarushe, hanyuma mu gitondo uvyuka uja ku kazi, nukuvuga babana mubonana nk'isaha imwe canke zibiri ku munsi, ugasanga ejo mu gitondo bavyukira ku ishure, nawe uvyukira hariya ku kazi, ugasanga nta mwanya ufise wo kugira ngo ushobore kuraba babana. Muravyumva yuko ivyo bintu biri frustrant. Burya abana nibwo butunzi umuntu usanga afise. Sinzi yuko abavyeyi bose ariko babibona, ariko umuntu kenshi aravuga yuko ariko arakorera abana biwe, ariko ugasanga abo bana nturiko urabaha indero nziza, ego muriko urabitangira. Mu nyuma nzoshirako video, tuzoza ngaha nyene kuri iyi tableau, hanyuma kugira ngo dushobore kubona nk'igihe umuvyeyi aba yagiye, mu gihe umuvyeyi ashobora kuba yari sacrifice, yarakoze amasacrifice menshi kugira ngo ashobore gusigira abana biwe amafaranga kugira ngo bazobeho neza, ari ugasanga hari bigenza ukundu, ari ugasanga babandi bashobora kuba ubuzima bwiza. Kumbure tuzobana muri video izokurikira. Tumvikana yuko ikintu gikomeye cyane nukuva muri rêve par défaut, nukuvuga za ndoto wagira ukiri umwana, za ndoto bakubwira, nukuvuga nk'umuvyeyi akubwira ati genda wige biriya, nukuvuga ntaba ari rêve yawe by'ukuri, kubera urashobora kuba ukiri umwana n'uburuguruka kumbure ngo umenye ukuntu ivy'ubuzima biriko biragenda, ariko muravyumva yuko ntaba ari rêve yiwawe, ariko abari rêve y'iki y'umuvyeyi wawe. Hanyuma rero icya kabiri naco navuze yuko muri wewe harimo inkomezi zikomeye cyane gose umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ashobore gushika ku ndoto ziwe. Kuvuga travailler sur toi-même, ugakora kuri wenyene. Muri wewe harimo inkomezi zikomeye cyane gose, harimo ubushobozi buhambaye cyane gose, kuko harimo ubushobozi bw'Imana yadushizemo. Umuntu wese arabufise. Byumva yuko iki ari ikintu gikomeye cyane wari ukwiye gukoresha kugira ngo ushobore gushika ku butunzi bwawe. Rero ni vyiza yuko ushobora gukora kuri wowe nyene. Kenshi na kenshi twebwe nk'abana b'abantu turakunda gusohoka, ibintu byose tubironderere hanze, dusenge, tumaze tugende ku rusengero kugira, ariko kenshi na kenshi burya ntubu ukeneye gusohoka hanze, kenshi uba ukeneye ahubwo kubana nawe wenyene. Sinzi yuko muriko murantahura, kubana nawe wenyene, ukaja ahantu hawe wenyene, ukaja ahantu hahoze kugira ngo wumve ibiri muri wewe. Abantu benshi ntibiyizi, abantu benshi babaye ngaha kuri ino si usanga batiyizi kubera ivyo nyene. Kubera iki? Tu n'as jamais pris le temps yo kugira ngo ushobore kwikoncentra kuri wewe nyene, kugira ngo ushobore kwiyumvira kuri wewe nyene, kugira ngo ushobore mushobore kuvugana wewe n'Imana yawe, mushobore kuvugana. Mugabo kenshi ugenda ngo hariya mu rusengero no mugera kuvugana n'Imana, hariya ni mu gwamo, ni mu bandi, hariya n'abandi bafite amahani ma esprit, ntacyo ushobora kuronka gikomeye cyane kucerekeye wewe. No, niyo utatangura kwikoncentra kuri wewe nyene, nibaza yuko iki ari ikintu simfise icyo no kubwira kuri ico, ariko igikomeye cyane il faut que tu commences à travailler sur toi-même. Icya gatatu naco navuze ni ugutanga service ukabihemberwa. Ni ukuvuga business uri kurakora ni uguhitamo gutanga service ukabihemberwa. Kuko gutanga service navuze yuko bifise icyo bita effet de levier. Ni ukuvuga urashobora gushikira abantu benshi, amamiliyoni y'abantu mu mwanya mutoyi canke mu mwanya umwe. Byumvikana yuko business yawe ishoboye gushikira abo bantu, ica explosa business yawe ikigenda neza, ushobora gushika ku butunzi vyihuse. Ushobora gushika ku butunzi vyihuse. Oro wa undi nawe yigisha hari yahanye by'ukuri kwera dafise effet de levier, mwabyumvise yuko biba bigoye kugira ngo ashobore gushika ku butunzi. Rero inshuti zanje,
ndagushimiye cyane kuba waravye kino kiganiro, ndagushimiye yuko waravye ino ni master class kuya mwabonye yuko twari mu ishure twariko turiga zino ntambwe zitatu kugira ngo umuntu ashobore gushika ku iterambere mwazumvise, kandi nizeye neza yuko washoboye kuzigamo ibitari bike. Ahanje nkaba ndagushimiye cyane kubona wabanye natwe ukaraba kino kiganiro, kumbure agasanga hari icyo utumvise cyangwa agasanga hari icyo ni wifuza kutubaza, ucumanuka ngaho muri commentaire ukitubaze ukitubwire, hanyuma niwumva byakuryoheye uduhe like. Hanyuma ino video rero ndagusabye yuko woyipartage ku bagenzi bawe, uyosangize bavyumve, bumve bino bintu bishobora kubafasha, bumve bino bintu bishobora kubafasha mu buzima bwabo, na cyane cyane abantu batahure yuko benshi muri twebwe dufise indoto par défaut, dufise indoto z'abavyeyi bacu, za mama wacu, za ba uncle bacu, ariko ugasanga si indoto ziwawe. Kino kintu kirahambaye cyane. Hanyuma rero ibisigaye navyo reka jewe ndakwifurije kumererwa neza mu byo urimo byose, hanyuma agasanga uri muri business ugume utera imbere, agashinga kagume kaduga, ugume wironkerera ifaranga. Reka tuzosubire mu kindi kiganiro aho turiko turavuga ku kindi kintu cyo ushobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku butunzi, cyo ushobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku iterambere. See you next time. I love you.